kuri filme izi zo hanze zikomakomeye hari nk'izo je nakoze ko z'abafaransa z'abanyamerika wasanga generique irimwo abagiye abakoze tureka generique ni kuvuga ko generique ni kuvuga ni ya myandiko yandika hariya filme iheze yerekana ati uwakoze umushoferi wakoze catering umwe yazanye ivyo kurya bose baba barimo bose baba bariko kuri umushoferi n'abantu mu bisanzwe babashika nk'ijana tufate bake kuri filme iri hagati na hagati filme tufate yisaha imwe iri si kibazo c'uburebure bwa filme ni kibazo na long métrage irashoboye kuba court métrage bakaba bangana uko bivana na budget n'uburyo iyo filme aba producer babayishizeko ko hariho filme yoroha gukora nkuko wayivuze ugasanga n'abantu babiri tubona bariko baraganira bari mu nzu nta nakimwe na ya filme uzibona baragonganye inzu zirasambutse aragiye munsi yaho bararasanye helicoptere ziraguye zindi ziragize gute yitwara uburyo bwinshi iyo rero niba abantu amajana 4 amajana 5 uzobona badefira ndashoboye kwamfisa mu assistant mfata amajwi gusa ndaza kumuhemba mugabo sindamuhemba ayoje bampemvye ni ndamuha pourcentage kuyo bampemvye pourcentage runa yo twayumvikanye hama kenshi naho nkuko je nabigize nga nige nabandi ko nkora ama clip y'abantu hari abona formye mu kazi nabone narabahemba mugumva sinabahemba nkayo jewe mba naronse niwe ubanye n'isoko abari jewe nye n'isoko hama ubuse n'amasharge uri kuriha n'ivyuma amortissement y'ivyuma kuriha amatara amazi kuriha biro ukoreramwo kuri ibitoro imodoka urumva wowe ufise charge nyinshi kurusha bajya ba assistant bawe donc wewe niwe uronka tuyite menshi par rapport y'abandi mugiyo monta mu Burundi ntaba ari nini abara mahera uravye mu bindi bihugu mu Burundi turacakorera ku mahera ari hasi ico kintu ni kubera iki kubera kumbure hari impamvu usenga bikiri hasi nuko mwebwe nk'abantu mu cyo gisata mutabiha agaciro canke hariho izindi nguvu bari mukeneye ko zo hagaciro ivyo akazi kanyu ni kintu gikomeye cyane donc leta ihindure image y'igihugu biciye muri by'imikama kuko niyo ngabirano Burundi bufise dufise n'ingenzi n'igisata c'ingenzi waruka rukiri dynamique gifise inguvu rushobora gufasha kugira ngo kino gisata kitume isura n'ingenzi entretemps ni gisata ikici wacu ca culture hamwe n'ic'ingenzi ibi bisata bibiri leta ibishize imbere ivyo bindi birakenewe n'ivyo ubutunzi buboneka muri ico gisata nimba abarundi bashaka ko Burundi bumenyekana nk'ibindi bihugu neza igisata ciwacu nico cyo gushira imbere aho kuri ico budget iduzwe abari cyo gisata kije imbere kibe priorité naho tugifise ingorane z'ibitoro n'iz'amatara n'iz'amazi havuye vya energy na transport igikurikira hazi ca culture uzocuraba ico ni cambere ica kabiri ni abarundi twebwe nyene no kuvuga nabo badutwara barimwo mugato bafata tabera usanga no munsi aho tuza kuyaga mu gisata c'imico nakaranga benshi bati kino gisata gisigaye kirimo ugwaruka gwenshi kino gisata cyo kirahurumbirwa n'abana bariya ariko kandi benshi nibatahura ukuntu gugwaruka canke abantu babishiramo amafaranga ariko ntibasubire kuyabona benshi bati nagahombo bijya bintu nta mwana wanje no bitwara ngo avyige canke no bishiramo ngo abikore abandi bati ahubwo harabuze politike irashe igihugu yo kwereka neza inzira yotuma kino gisata c'imyidagaduro c'imico nakaranga gishobora kuvyara amafaranga mu buryo buboneka n'igihugu nabo bantu bakabandanya biteza imbere n'igikaronkera akoyoko rero ni ico gisata koko kirashobora gutuma ubutunzi bw'igihugu bwisunura kirashobora guterera mu iterambere ry'ubutunzi ico gisata nico bita mu gifaransa ngo industrie
culturelle. Muri industrie culturelle harimo na industrie musicale. Iyo rero turaza kubirabira hamwe kuko turafise umutumire novuga ko abizi cyane yabigize umuga yakoze muri ico gisata cy'uruganda rw'imyidagaduro cyangwa cy'imico n'akaranga cyo bita industrie culturelle. Ni kimwe rero mu bisata bihurumbirwa nko nje kwivuga n'ugwaruka kandi benshi bakanagisaziramwo. Tumaze kubona abasaza babitanguye ari imiyabaga imisore n'inkumi uno munsi bashaje tuza tukuronka n'uturorero muri kino kiganiro tuza kubijamo ico gisata mu buryo rero buramvuye. Ico gisata rero kikaba gitanga rero ubuzi kuri bamwe abandi bati subuzi. Turaza kuraba rero ubwo buzi ubwari bwo turabe mbega abo bakora muri ubwo buzi baratanga amakore cyangwa barabikora gusa bakironkera amafaranga bagashira mu mufuko leta cyangwa igihugu cyangwa bakorera muri commune ntihagire ico baronka. Turaza kubigaruka ko tubirabe neza na neza. Rero kubakora canke kubahingura ibikoresho bikoreshwa nabo bahinga bari muri ico gisata ni byinshi. Ivyo bikoresho turabizi nizi micro n'aya makaske arimwo mu miduga yanyu murumviriza uturadio murakoresha ama flash ama CD n'ibindi byinshi bigenda bikogwa za guitar za piano ni bikoresho bitandukanye byage birahingwa kugira ngo ico gisata kibandanye gitembere. Kumira babikora canke abihingura barafise uburyo babikora mu canke bakaronka n'uburyo biciye muri byo bakora. Benshi bamwita Pasinzi cyangwa Nzitonda Pasi. Ni umuririmbyi yari mu gwi Etoile du Centre ariko imbere yaho kumbure yarakoze ibindi yarabaye umuhinyanyuzi w'amajwi araho umuhinyanyuzi w'amasanamu. Yaravuye mu gihugu akubitira hanze y'igihugu kwisumamo no kurondera ubundi bumenyi. Twaravyumvise nimba atari ibanga araza kubitubwira ko yakoze mu madesse anime atandukanye amadesse anime n'amareresi arimo amashusho aryohera abana ariko kandi baravuga ko arwo ruganda mu bye n'amasinema rwinjiza amafaranga menshi ku isi. Aza kubitubwira urwo ruganda rero rwose harimo imiziki harimo abatamba harimo abacuraranzi harimo abandika harimo amasinema n'ibindi byose. Umutumira aza kubitubwira. Turaguha ikaze muri studio za radio Irebe FM. Pasi ego merci Pajo. Ndaryohewe kubona ni ngaha nawe. Gushimire cyane. Ibyo wavuze nivyo. Amareresi niwo mwuga hama ngira turaza kubivuga. Umuntu avuze Pasi Nzitonda Pacifique turazi abantu bakumenye cyangwa bagiye baragukurikirana cyane barazi kuva mu muryango w'abaririmbyi. Umuvyeyi wawe akubyara papa ariko sinzi nka mama baza kwitubwira neza. Mu guitariste muri mufise chorale mu barizo bamwe baza kwitubwira mwebwe n'abashiki banyu n'abakuru banyu. Pasi ninde iby'umuziki yabigiyemo gute? Bon jewe ndi umwana ahereza umuhererezi. Ego hanyuma nkuko bivuze nakuze mbona papa mama nabo tuvukana bagira umuziki. Bagira umuziki gute? Nka papa yari umuntu yigisha solfège. Bijya kwandika umuziki amanota aho mama nawe akaba yari umwigisha muga ku ishuri akigisha za ndirimbo twese dukura tuzi batwigisha muri primaire za Fere Jacques na za Petera kiri muto munyabani bana ibintu nk'ivyo. Urumva rero hama aussi no mu misa ukaca usanga abakuru nka grand frère Didier mukuru wanje imfura Didier niwe yari umukuru wa chorale kuri Saint Esprit. Aho nkabona rero barepetera muhira n'abitwa ba Elias n'abandi nkababona bahereye muhira imbere ko baja muri repetition ya chorale. Nandi niho natanguye kubonera bwa bundi umuntu ashoboye gufata guitar akagira ikintu. Urumva rero je nakuriye muri iyo ambiance y'umuziki. Hama papa nawe twaratwaye n'amahiganwa aho papa yagiye abo wa mbere. Akaca bazana mukaja kumushikira nitwe twamuvugiriza hama na Diane Yvette bashikanje bakagira amajwi. Yari nkuze y'umuryango kandi tugatsinda kubera iki papa yakunda kwandika amajambo yumvikana n'ikirundi gitomoye cyane.
no mu gihe umeze neza ukaca usanga yarushije abandi yararushije ba Cedric Bangi yararushije ba Maisha ndibuka sinzi Maisha Mustafa ari muri Etats-Unis akabaca imbere harimo n'abatorobeka n'abandi batula bo muri ministère tula walupini akabatsinda vraiment ku ma compétition n'ibintu vya droits de l'homme Ligue des droits de l'homme ibiki hariho n'ibindi vyigeze kuba droits de la femme ibintu nk'ivyo papa akabatsinda cyane ni twere twakuriye muri ivyo hama rero ibi vy'ama digital bimaze kuza je niho natangura nanje gukora umuziki niho natangura hariho umu-oncle yari hanze yari yandungikiye laptop yindungikiye avuga ati wewe nabonye ukunda ibintu vya video aca mpa laptop n'igikamera ca kera high weight cogera n'amakamera yajama amakasete twita high weight niho rero muri iyo mashini nasanze harimo logiciel ikora umuziki hamwe nyene uraba ibintu baguhaye biri muri ordinateur nzambona harimo logiciel ikora umuziki je nanje nca ntanguriraho kuva rero kuri bimwe twavuza vy'ama guitar live ntanguye rero kwinjira mu vy'ama studio ya Entre Temps hamaze kubaho Menya Media na Bochum Production nizo studio zibiri zari zihari muri ico gihe twe rero tuza turi studio ya gatatu je na Romeo tuca dutanguza studio ya gatatu MRM Studio murakora havuye iba ku Kirimba Art murakora na ingoma hanyuma turahindura turakora ingoma ati tugiye kuri Avenue de aho twavuye Avenue de comment on appelle ça Ligia Sokabu tugenda hari Avenue de l'Amitié tuja kuri Avenue de la Croix Rouge haji inyuma ya Banco Busiege hari voilà hari intuze ibintu vya de la femme ibitaro haruguru ya clinique hariho n'ikintu c'abagore kiri hajya ya association mwebwe novuga ko umuziki mwarawukuriyemwo mugira umwuga tugume rero mu gisata c'umuziki yego kirinjiza amafaranga kirafise novuga ko kirashobora gutera imbere kigateza imbere abagikora mwebwe wewe wari uri muririmbyi ico gihe kuri muririmbyi warunguka umaze kunguruza uja kuhinyanyura mu by'amajwi mu nyuma uhinyanyura amasanamu aho hose bagumutera imbere vyara wabigumamwe ubona ko hari ico wahomvye ngaho ugiye kungukira handi cyangwa bavuga uti aha ahubwo naronse ndateye imbere kandi byagenda gute icambere kwabaye kubikunda urumva wabikuriye muco usanga wabikunze jere kwabaye kubikunda kuvyukuri sinovuga ngo ninjiye muri production cyane muri studio ngo nkora imiziki y'abandi kugira ngo nunguka amahera kuko je nakora imiziki wanje ni Etoile du Centre gusa izo zafata taxi abasenga ibiki zimwe abakobwa benshi bubura babenshi nikorera ama instrumental yiwacu imiziki yiwacu mugabo n'abandi ba artiste nkaca ndabacishizamo nkabakorera kubera Romeo yaba yarengewe haza aba artiste benshi cyane muri MRM ico na ingoma haza abaririmbyi benshi ugasanga programme nini cyane Romeo yavuze n'ingene abijera jere nkaca ndamufasha bamwe rero nkabakorera nikore twakoze imiziki y'aba One City ya One Story Family mu 2004 n'ibindi bindego donc aho mwari umuziki rero aho mwarunguka mwebwe abo babagana baririmbyi bose izo ndimi mwakora ama instrumental nivyo ngira mvuge umuziki urunguka sasa ico gihe igitwengeje twebwe tuyikora nitwe twaronka menshi kurusha abaririmbyi kubera ico gihe nta bubare bwinshi bwaha ubuzi abaririmbyi nk'ubu ico gihe nta ma concert menshi yaba ya za Brarudi canke n'abandi bakomakomeye nk'ubu ico gihe nta ma stage akomakomeye yarahari nkajya Balberic bafise na ba Kevin nk'ubu urumva rero ico gihe wasanga rero uwakoze umuziki ariwe yaronsa amahera aruta y'umuririmbyi ariko suvuga ngo natwe twayikoze ngera amahera ngo menshi basi tubitomore neza uwakoze umuziki apana umuririmbyi yaje gukora umuhinyanyuzi w'umuziki niwe yaronka amafaranga niwe yaronka menshi kurusha simvuze ngo n'umuririmbyi ntiyaronka umuririmbyi yararonka ko twe muri Etoile du Centre twarayaronka tugiye kuri za Saga Plage kuririmba yagize ibihe aho meme amikali aho rigira ibitera
ugasanga bahaye bamaperdiye ma artiste mugo urumva twaba ari tuntu nyene tudafashe mu artiste ku muririmbyi ariko ku muhinyanyuzi kubera haza abaririmbyi benshi gusohora indirimbo wacu usanga jewe naronse uburyo bwinshi kurusha umuririmbyi umwe ko jewe nakoreye abaririmbyi batanu kandi si bose baja mu biteramo si bose bahamagagwa aho hariho na video wacu usanga nakoze na clip ya Uncle Crazy nakoze clip ya Natasha ukacu usanga je naronse menshi kurusha umuririmbyi runaka kurusha yoya kurusha ainsi de suite mais ibintu rero niho vyahindutse ubu rero abaririmbyi rero bisigaye biri normal rero abaririmbyi nibo mbona baronka kabisa amahera fadika kurusha abahinyanyuzi ubu rero ibintu biriko birafata imforo vyategerezwa gufata vyategerezwa aho nahantu gakomeye cyane gute rero alors bitegerezwa gufata iyo mforo kuko umuririmbyi niwe ari imbere ni nka kujya kumwa tubifishene no muri cinema ko Mario indi domaine wavuze kandi nimwo muri cinema hariho abo bita aba réalisateur aba twango ba director no kuvuga niwe no kuri film ihagazeko mugabo si waronka amahera menshi kurusha Denzel Washington novuga umukinyi yakinye nka role principal umurealisateur ni watumujya mukinyi akina neza kujya tubibona mugabo nyamukinyi rero w'isinema niwe afise kontra yafadika kurusha kandi niwe ifilm igenze neza n'umurealisateur arunguka kuko ari ukuntu baca baharura ama dividende inyungu hari ukuntu baca baharura inyungu ifilme baharuye ati wozoronka ya kuri filme muga filme kaci yarenza hariho ukuntu iyo nyungu bayikongererako ivyo twita pourcentage mu kirundi bayongera kuwa ikinyi cyo kuwa itunganije kuri bose kuba réalisateur kuba producteur no oya abacteur boni forfait abacteur bafise contrat barihwa bigaherana mugabo aba réalisateur abari muri équipe twovuga abataboneka imbere ya kamera abachef abantu batabona mu mashusho abachef b'ama département aba directeur de la photographie no kuvuga abajejwe isanamu mwisanamu habarimo amakamera n'amatara abajejwe amajwi ingénieur de son umwe bagira gucyaye mugawe kenshi si wabari gucyujya bari mu assistant wiwe bita mu perchman n'ibintu nk'ivyo abo baba urumva deja ngaho uriko uratubwira umukozi umwe nica akora uvuga ko hari ufata amajwi ari uhagarira cyangwa umufasha ufasha amajwi ufata amajwi mu assistant akaba kandi hariho ufata amafoto apana amashusho hariho amafoto hariho umufotographe wa plateau hariho atitre arajya amafoto umuntu atuma bakora afishe ariyo bakoresha no muri promo amafoto ya haute resolution apana mwe twosanga bagize screenshot cinema turashobora kubona video ariko kandi kaba n'amashusho n'amafoto asanzwe haba hariho umufotographe agenda afata amafoto no mu videographe bakoresha muri marketing mu videographe nuko ugira making of abona abandi akaba rero n'umudirecteur de la photographie ari wafata gwa rukamera runini tubona rujya ruko rufata rero amasanamu ya filme tubona mugabo mu directeur wa photo ni watwara abo bose ni waraba bo bose bandi bagiye kuvya ni waraba n'ukora amatara umuchef electricien mugiyo ni cinema ivyunguka tuko tukiri mu byunguka na cinema abo bose ubashize woharura ko cinema imwe tukuyemwo abakinyi ko biravana n'icyo bashaka gukina bashobora gusanga filime imwe ikinya abantu 100 igihumbi cyangwa usanga filime imwe ikinya abantu 2 igahera rero abajya shakura abajya tutabona muri mu masanamu ariko baba ari inyuma bakayitunganya ni bangahe bashobora gusha kuri bangahe kuri filme izi zo hanze zikomakomeye hari nk'izo je nakoze ko z'abafaransa z'abanyamerika wasanga generique irimwo abagiye abakoze tureka generique ni kuvuga ko generique ni kuvuga ni ya myandiko yandika hari ya film iheze yerekana ati wakoze umushoferi wakoze catering umwe yazanye ivyo kurya bose baba barimo bose baba bariko kuri umushoferi n'abantu mu bisanzwe babashika nk'ijana tufate bake kuri filme iri hagati na hagati filme tufate yisaha imwe iri si kibazo c'uburebure bwa filme ni kibazo na long métrage
irashoboye kuba court métrage bakaba bangana uko bivana na budget n'uburyo iyo film aba producer aba producteur aba manager tubita aba manager mu za terme zo ngaho Bujumbura aba manager bayishizeko ko hariho film yoroha gukora nkuko yivuze ugasanga n'abantu babiri tubona bariko baraganira bari mu nzu nta nakimwe na ya filme uzibona baragonganye inzu zirasambutse aragiye munsi yaho bararasanye helicoptere ziraguye zindi ziragize gute yitwara uburyo bwinshi iyo rero niba abantu amajana 4 amajana 5 uzobona badefira badefira filme iheze amajana 4 abo amajana kandi abo bose kimwe kivyunguka beka nagwe nk'akarorero igihe ino mu Burundi hariho filme yigeze kuhabera ngufi court métrage yitwa nawewe twatuniye ngaha aha isorori haruguru hajya bavisha umuyomba babani mukamesa haruguru gatoya gutya nkugiye buhonga iyo filme twayikoze iminsi 10 yari tournage iminsi 10 ariko deja muri abantu bari kuri iyo filme bataboneka imbere tureka ba acteur abari nyuma batwari ko turavuga b'abarundi twari abarundi ntitwari benshi abarundi twari nka 8 abarundi 8 kandi filme yakorewe yari abantu bo hanze yari ababiriki mugabo acavuga ati tuje gukorera iwanyu dutegerezwa gushiramwo nico kinyo indi avantage ya filme yo waronse iyo wagize bakwe filme yawe ikaze gukorerwa mu gihugu cawe igihugu kiyungukira byinshi no kuvuga abantu barabaforme abantu banyu barabaforme icaka igihugu cinjiza inoti gute filme yamaze iminsi 10 ariko abo bazungu baraje babanza bamara kwanza ukundi kwezi bari ngaha bariko barategura biga karere biga karere barokrita acteur umurealisateur agira casting akaraba nkorane nande ndeke nande urumva aho bari babaye aha bariko bari hama hoteli bariko bari ivyo wafungura urumva ingene igisata c'ingenzi kiba kiriko kirunguka no mu muziki nuko mu muziki yo tugiye ruguru iyo tugiye kugira igiteramo Ingozi Igitega he live music ivyo ni ibintu Etoile du Centre yakoze canke Mushenge twahora dukorana tukigira amakaraoke na Mushenge yarigeze kudukoresha ibiraka nka Etoile du Centre ukagenda ruguru turi kumwe n'abajya ba Tanzania jindi bukangigihe twari Ingozi twaragize Ingozi Gitega nk'igihe twari Ingozi wasangiye hoteli twagenda turi nk'abantu nka 30 abantu 30 muragiye mu ntara runaka urumva ukuntu iyo aho hantu mushikiye bunguka donc umuziki cinema ni ibintu byinjiza amafaranga ku bantu bose igihugu kirahatorera ico gihobere ntiyariho mugabo meri yarahatorera canke iyo province tugiyemwe yarahatorera inoti n'abagwiza tunga bafise amahoteli bafise n'ubare abantu bakaronkera inoti n'amabus abagira transport kubera twararuwa amabus tukagira gute tugenda turi benshi yaba muri cinema yo no mu muziki iyo ikintu ca logistique aba ari cyo kimwe kandi ico kintu gitwara uburyo bundi bwinshi batubwiye muri cinema batubwiye abantu abo bantu basha kuri majana na 50 abambere ariko kandi bafitwe niyo cinema nawe mwakorera mu Burundi barabonye experience barabonye ko bikorwa baramaze kuja ibura baramaze gukora mu cinema menshi ivyunguka aba bantu bahembwa cyo kimwe oya ntibahembwa cyo kimwe c'est-à-dire habari aba chef wa département kujya mu muziki nkaje ari je nkoze mu producer ndashoboye kwa mfise mu assistant fata amajwi gusa ndaza kumuhemba mugabo sindamuhemba ayuje bampemvye ni ndamuha pourcentage ko yo bampemvye pourcentage runa yo twayumvikanye hama kenshi naho nkuko je nabigize nga ngiye nabandi ko nkora ama clip y'abantu hari abona formye mu kazi nabone narabahemba mugumva sinabahemba nkayo jewe banaronse niwe ubanye n'isoko abari jewe nyene isoko hama ubufise n'amasharge uri kuriha n'ivyuma amortissement y'ivyuma kuriha amatara amazi kuriha biro ukoreramwo kuri ibitoro imodoka urumva wowe ufise charge nyinshi kurusha bajya ba assistant bawe donc wewe niwe uronka tuyite menshi par rapport yabandi mugiye monta mu Burundi ntabari nini abara mahera uravye mu bindi bihugu mu Burundi turacakorera ku mahera ari hasi cyane ibiciro byacu biri hasi cyane
ico kintu ni kubera iki kubera kumbure hariho impamvu usenga bikiri hasi nuko mwebwe nk'abantu mu cyo gisata mutabiha agaciro canke hariho izindi nguvu mwari mukeneye ko zoha agaciro ivyo ako kazi kanyu. Voilà, hari izindi nguvu tutararonka zituma iyi domaine turimwo ibintu nk'abaririmbyi ari nguvu bamaze kuronka zituma aribo baronka menshi kurusha abahinyanyutse. Abaririmbyi kubera ko nabivuze basigaye bafise ahantu henshi bakorera yabi vy'amakaraoke yaba ivy'amakontra baza bararonka amashira hamwe mu mahikano tanga karore nko ku muntu nka Vishu muzorabe Vishu n'umuntu yamana amakontra burya haje ugiye ukaganira nawe arakubwira ati je namvuye muri iki kiraka ejo mfise iki kiraka mundi bizamfise iki kiraka nibaza ko ari mu artiste wa mbere ngaha afise amakontra menshi atandukanye yinjize amafaranga menshi biciye mu muziki wiwe kuva kuwa mbere mu muziki wiwe ariko rero ngaho kumbe ico gihe byashoboka kubigaruka ko kumbere turabe ico bararonka nivyo igihugu yaza kihungukira ico kibazo urakimbikiye gato ndashaka tugaruke izo nguvu zibuze ninde yozitanga kugira ngo muronkere nico nariko mvuga abayinje uvuze ko bazifise abatanga inguvu d'abord n'abarundi nyene abanyagihugu gukunda ivyiwacu hama hari ikindi gishasha caje kimaze nk'imyaka 5-6 kifashe inguvu ni social medias mu Burundi imbuga ngurukana bumenyi internet asigaye ari ikintu gishoboye guha umuririmbyi uburyo butari buto ubutari buke ico ni ikintu nkuko mvuze mu 2015 16 canke 2010 2000 kitabaho twe tukiriko turakora cyane kutukina mu muziki cyane kitabaho ndi umuntu wa mbere yahora ashira indirimbo z'abaririmbyi kuri YouTube tukabona tukatangara indundi Pasteur Bagenzi indundi barakalogo bakunda kuvuga ngo indundi.com ego site bari ni indundi umenga n'abandi mu Rwanda bazavuga ngo yago beat okay indirimbo z'abafaria z'abalulilo z'abande indundi.com yago beat kumva kantu kaguma waje kuraba kuri YouTube ugasanga ni Pasteur Bagenzi ni indundi bashize muri kijya gihe we niwe yarafise ubwo buryo bwo kubikora kubera we yababa hanze no kuvuga nibaza ko yaba Gino akagenda twa izo ndirimbo we yaronka amafaranga kuruta baje baririmbye icyo gihe ego yarabivyaje umusaruro baje baririmbye cyo baronka kandi ikindi nabonye ubu nabajije bamenyereye ibintu vyama réseaux sociaux barakubwira yuko uguruye konte yawe uri muri biriya bihugu vya hariya ikaba geolocalize hariya sico kimene kwigura uri mu Burundi oya kuko abayugura mu Burundi bakoresha izi telefone amanimero ngabo Burundi kuba ko barahomba yego ngo izi mbuga ngurukanya bumenyi ntizibari haneza ico nico kintu can't be nanuze na samaze gucumva bisigura ko uja buse ukagenda nko muri Kenya ukagenda muri Dubai ukagenda muri cyane Kenya kuko ho niho hari zijya ntuze hari biro ya docteur yabijya bintu ayo ma YouTube bita magafam urumva ko ibi zimbuga ngurukana bumenyi za YouTube zose zihari zishobora gutuma n'umuririmbyi aronka ikintu icya kabiri gituma abantu baronka ubu ni ivyo navuze bahamagagwa ni n'amashirahamwe atandukanye kandi menshi mu gico gihe ntivyari bihari igihe no kuvuga avant 2015 ntivyari bihari urumva rero ivyo bintu bibiri vyonyene biratuma umuririmbyi ubu wovuga uti ariko arabomboka igihugu leta politiki ya leta naco nta nguvu zirimo ico nico kibabaje ni naho Burundi tukiri inyuma politike leta jendi bukabashiraho droit d'auteur mu 2011 nukuri turaryoherwa turatamba na biro twe nibaza kwa muri East Africa Burundi ari bwo bwonyene bufise biro ya droit d'auteur ariko gihugu ku mpapuro gifise ingene gishoboye gushigikira abaririmbyi biciye mu mategeko mu Burundi ariko mu ngiro tumaze iyo myaka 10 batubwira ko bakiriko hari amategeko atarashigwaho kugira ngo bashobore gukora bavuga ngo bambari mesure d'accompagnement amategeko merekeza ingingo merekeza imyaka 10 batubwira ivyo hariho biro irimwe abantu babihembegwa kandi babafunksionere ba leta
ni insolite ni insolite. Aha rero niyo tugaruka tuti none ca kibazo ba bandi bakora bya bicurangisho. Ibi bicurangisho nabo nyene usanga mu Burundi biraje. Mu Burundi turafise abantu bakora ivyo byuma, kuri ivyuma by'umuziki, ibizo turakoresha ya ordinateur usanga akoreshwa mu masinema, mu muziki, za guitar, za piano, ibyo byose ama grosse drum usanga ari ibikoresho bigugwa amafaranga menshi ababikora. Ababihinyanyura, ababihingura, ababirangura babikura ku bafournisseur bakabirangura ko shabi detail nabo nyene ubwo n'uruganda rwose rukomakomeye cyane. Ubwo n'abadanda Geoffrey batanacuranga eka batanabizi. Je ndi wabitanguye yari twavuga ngo muri Agora ko ariho yari yarashize biro yonde bagize nagiwe ujya mu vyo kandi n'ubu nabonye agikora cyane mbere yaranaguye yarugura n'ahandi. Kubera iki? Kubera vyunguka aronka agurisha ivyuma dukoresha mu muziki byinshi n'amakable n'insinga usanga byose abifise micro kila kitu. Urashoboye kuvuga uti cyo kimwe na ya micro naguze ivuye hanze canke nishikiye mu Bushinwa nkigurira jewe nyene igome muga yazanye ibituma ushaka gukora wese aronka ingene akora. Yarafunyije urugendo kandi acazana ibiri abordable ko hari ibindi hariho nka mixeur dufate nka mixeur zirarutana ama micro. Hariho micro usanga igugu ibihumbi 5 $5 micro ngaho mu Burundi irahari ahabo urumva nkiyo ninde yo yizana kuyikoza iki ninde ngunga micro gwa ngaho arinze tuyibona ngaha izi tubona ngaha bon ndumva ngo amajana 5 amajana 8 nkiwe nayo miliyoni nkiwe nayo ukoresha pasi. Bon urumva ibintu byagiye birate bivaye naho waciye nivyo wabonye urumva kubera kandi tuba turi muri ivyo hama tukaca tubaza n'aba specialist ko je ndi muri ivyo mugasi ndi mu specialist wa micro. Hageze ko ngura nka micro ncambaza umu specialist. Ndazi frequency kubera nakoze muri studio ndazi nticwi riri muri bande ya frequency nganuko ivyo ndazi je bijanye na mixage muge bijanye na materiel micro ikozwe niki materiel ikozwe membrane kugira ngo ni nakoma induru ntibisature. Ivyo ncambaza umu expert wavyo akacambira nizo za micro rero usanga mu Burundi tudafise ni nabyo gituma rero nkaje nayo no koresha urumva iyo ncangenda cani yaranje nkarondera umuntu wo hanze ngafuma mfata ideni muga nkayigura kugira ngo nkore ndi à l'aise mugabo ikiza ubu birahari bituma umuntu akora. Muraba ama home studio ikindi caba kigatuma umuziki utera imbere n'abarimvyi bagatera imbere. Home studio hari abaririmbyi bazifitiye muhira mu byumba. Turumva ko nka Sadbi ubu kenshi imiziki abanza gakora demo muhiriwe imbere yo kuyirungikira mu producer. Na Fariaz abikora tu vois. Fariaz urumva bo bafise studio ambone du forme urabona bari bagize na label. Ibi ni ibintu vyiza cyane rero biriko biratuma umuziki ugira inguvu kandi umuririmbyi akacaronka za nguvu yarakeneye na bwa buryo yarakeneye kugira ngo kuko aje umuririmbyi yaronse page nawe urashikirwa. Umujournaliste arashikirwa, umupromoter arashikirwa, umujournaliste, umu DJ mwese muca mushikirwa. Shene nashaka rero turacana mu kiganiro uruganda rw'imico n'akaranga intererano y'ico gisata cy'imyidagaduro mu butunzi bw'igihugu cyo gihago turiko turaganira n'umuhinga yabigize umugwi yabizobereye ni Pacific Zitonda ari mu mugwi mu bagize umugwi Etoile du Centre rwa dusigura byinshi. Batubwiye muri cinema abantu hafi hagati y'abantu 150 n'ibihumbi n'amajana 150 bakora abo n'abantu tutabona baba bari inyuma bakora akazi kandi abantu bagahembwa. Uratubwiye mu muziki, uratubwiye ibikoresho cy'urangisho abantu bakoresha ama micro n'ibindi ko bikogwa bigahingurwa bikagurishwa. Dushaka tumenye ibi byose birashobora kuba bikorerwa mu gihugu tute nko mu Burundi barafise uruganda. Ubwo ruganda ruri amakori ivyo bintu bikaba bigahingurwa bikaja ku isoko ugasanga ku isoko bihaje amakori. Wa muririmbyi wa mukinyi wa sinema muri abantu 150 na amajana 150 tutabona bobo bigenda gute
babamenye nka OBR leta ibamenye kugira ngo ibatoze amakuru bari hagute kugira ngo bo barafise amafaranga baronse biciye mu ico gisata bayinjije biciye mu gisata c'imyidagaduro urumva ko iyo ni industrie culturelle baronse urwo ruganda rwo babahaye ariko leta ibona umuririmbyi aririmba afise micro leta ibona ujya mu acteur ari imbere ariko arakina isinema ariko niza kubona bajya bafata amajwi niza kubona Amiri muri studio niza kubona kumbure Pajo ariko ratanga ikiganiro ngaya haya bamenshi makuru canke ariko radistribuwa mu distributeur wako kazi ariko nk'iradio rafise nayo kuntu bayizi leta iyirisha makuru rero cyatuze muri ruganda aba bantu bamenya gute mu gihe batari mu zindi secteur urumva duhere kuri kimwe waruvuze uti ivyuma nk'ubu mu Burundi ntidufise ababifa amazine abikora no kuvuga twavuze hari ababirangura bakabizana barariha ikori kugira byinshi amadedouanement ari hadedouanement hariya ivyuma bikinjira urumva arinjirije leta mugabo leta yaronse kubera iki kubera hari umuririmbyi yagiye kubigura kubera hari umuririmbyi abikeneye cyane korale yagiye kubigura cyane hariho demande hari hakabari mufisa akabara avuga ati je nshaka ibintu bidunda yagiye kubigura wakabare nabo nyina zuriya makuru urumva ni wa muziki utumye leta ironka ujya mu gwiza tunga agiye kubirangura yabiranguye kubera yabonye ko vyinjiza acarabizana kandi aguma yunguka nababwiye ko yahereye muri Agora ubafise n'izindi yaguye afise izindi duka izindi yagura nyinshi agurisha ivyo nyene agurisha ivyo nyene bisigura ko yinjiriza leta amahera menshi cyane mugabo ni kubera umuziki ico gituma amahera yabonetse hama rero kuri bamwe banditse kuri sinema bari hagute canke twe muri studio ubu turi hagute ntushoboye kugira studio udafise NIF ubu urashoboye mugabo turiko tuvuga gukora ibintu by'igiprofessionnel nk'aba Bright biri mu mategeko nka kujya kwa Bright iki abakorana n'amashirahamwe runaka akora ama publicity akora ibiki afata agira ama bruitage muri Rock House Record bisaba ko bufise NIF bisango banamuhembe leta nturushoboye gukora kugwego iyo utanguye gukora neza ugakorana nayo mashirahamwe nyene uko twavuze ubu ufise NIF nabahaye akarore nka Vishu nimba afise ikiraka cashira hamwe runaka iyo noti ntayijya yose leta irunguka gute erega nahaja kunwesha igitoro izo modoka zinga hagaja kunwesha igitoro ntabahejeje kuri ya leta umwe yamuha kontra aramubwira ati no usinyiraya mugabo aya ni TVA kubera iki ubu ufise NIF uri mu artiste ubu ufise NIF baguhaye kontra urasinya kontra ukariha TVA TVA ni wowe nyene uyirihira canke ujya guhaye kontra kayiriha kaguha wewe net ni uhitamwo niko rero leta yunguka ibi ni ibintu leta yari kuyahubwo gushiramo heraba kubiteramo naho ajya matike muzi ko ajya matike meri yungukako meri ni leta ariko ikibazo gihari uri kurabaza leta ntibabona aya mafaranga aho yavuye cha kumenya ati aya mafaranga arafise traçage barafise kumenya yavuye hehe yakomotse mu gisata c'umuziki ubu bavuze bati kino gisata c'ingenzi muri tourisme hinjiye aya uno mwaka mu bijanye pourtant igisata c'ingenzi umuziki ubifise mu ruhara runini cyane nino nshaka kuvuga bati muri kino gisata kijanye n'ibitoro amafaranga yinjiye naya imiduga ibihumbi n'ibihumbi yaranywesheje abantu baraguze ibitoro bagiye gushira mu magroupe electrogene byagenze nuku igisata cy'ibitoro ko cyangwa igisata c'ingenzi kwiyunguruza turabona ko amafaranga yinjiye naya barashobora kuvuga muti uno mwaka wa 2024 2023 amafaranga yavuye mu gisata cy'umuziki cyangwa mu gisata cy'imyidagaduro angana gutya kujya tubora tubona ibyo biharuro bikoroka tukabibona Verbe kavuga Omeri kavuga ati kino gisata twinjijaya hinjiyaya ubushikiranganje butujejwe nibaza ko ivyo ubishatse bwo bikora kuko icyo bwokora gusa bwobaha Oberi iratoza gusa
ntimenya ngo itoje studio ya Pajo ngo yiwanje bo babona amazina gusa Rock House bla 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 baribona muri biriya registre muva muri ministeri ya commerce y'ubudandaji ega byose niyo bibabiza ivy'igihugu byose bibarizwa hajya ya finance niyo bibarizwa ubudandaji hari ubudandaji ego nivyo pardon hari ubudandaji na budget na planification n'ubushikiranganje bubiri butandukanye commerce anefe aho ni muri commerce industry mugara bwa finance kubera mbona oberi muri finance nico ituma navuga nti ni finance ibizi niyikibaza ubera ati tubwire ayo mamezo yose provenance ya mafaranga yatanzanga yavuye mu kirigisa ubu barabiharu ubu babishatse bo biharu ukamenya duti erega nivyo bahora bapublia ngo mu ntibi watanze uti muri energy yemini yinjijaya mu mwaka c'est-à-dire ibitoro ibikinzahabu rimwe twumva ngo mu Kirundo batoye hari ati nivyatanza nikere ziri musonga ati yinjijaya avuya muri barinda kubiharura ni ubushake bwa leta burya leta ifise control ku kintu cose ni naco gituma aba fonctionnaire igihumbi n'ijana kubera abari muri obera abari hehe aba technicien aba cadre abakiba none uno munsi ko watubwiye ko bashatse bo biharura watubwiye ko aba bantu bose babishatse ariko watubwiye ko abantu bose bari muri runo ruganda twafasha akaroro muri cinema tubonye ko ari benshi hagati y'ijana na 50 n'amajana na 50 aba bantu bararonka amafaranga muri kino gisata cha cinema ni naco nyekeye muri district culturelle generale cinema mu Burundi rero ni particulier aba rero barazwi barafite ibintu uvuga tubivuga gute mu Kirundi baba batonde abantu bari muri cinema mu Burundi irazwi erekana repertorié hariho abantu bavuga ati turi muri cinema naba uruganda rugizwe naba bavuga bati tugiye muri ADB ijyani agence de développement burundaise ntuze yake ADB uno munsi ni ADB no uno munsi twosanga hari urutonde bavuga bati kino gisata ko tuzi ngo hariho mahinguriro ahingura ibinyobwa mu Burundi n'amahinguriro 100 ayo mahinguriro yaratanga amakori afise abakozi ihinguriro rimwe rifise abakozi 50 irindi rifise turabazi mu cyo gisata turazi ama radio akora ku butaka bw'u Burundi abamenyesha makuru bose barafise carte za CNC carte de presse mu ryo gisata cy'imidagaduro muri mu muziki muri cinema mu badanseur mu musiciens bacuranzi muri Amicale des musiciens du Burundi muri coopérative des musiciens du Burundi sinzi muri abakina amateatre aba muri Bujasa Tabu n'abandi ubwo ruganda barahari barazwi bari ivyo bintu twobiharura amafaranga yinjira tukayabona ayarihwa leta yo yinjira tukayabona ko turi mu iterambere avant imbere ya 2015 wombwira uti ntivyari gukunda hari hakiriho ukuntu ibintu byinshi bitari biri kuvyanditse mugabo eheraba nguhe nk'akarorero ntiwibuka ko Amicale des musiciens yigeze guhamagaza abaririmbyi bose irabandika non prénom na identité ndetse ijya ni donné ministère cikorerako baraze ministère canke byagumye muri Amicale aho rero ntavyo nzi aho rero ntavyo mugabo ikiganiro kiri mu numbero yo gufasha ico gisata ko cyo sahiriza ko turumva ko amafaranga aboneka bavishu barayironka abafariyazi barayaronka ba epifamo barayaronka nk'aba manager nk'aba producteur ba managing bari muri gestion culturelle yo muririmbyi ariko rero leta iraronka nakubariye iraronka nuko gusa itarashaka kubiharura yo nyene kuko nk'ubu ico yo cikora nimwe nakubwira nk'ubu ama maison akora audiovisuel ngaha no kuvuga akora umuziki akakora na video ayo arazwi yo bere ya miliki itozi kori menga hari buri mezi 3 canke buri mwaka zizo nzu zose zirariha ikori ubu bare ugiye kugurura drone urariha none iryo zina ntibaritse none ivyo ntiyacahera ukwezi canke amezi 3 trimestre bakaca baharura ati drone zinjije angahe baca bavuga iyo siyo ngo ni aviation civile yinjije ayo mafaranga wibaza baca bashira muri aviation civile abakaza bagatoza amahera mu marezo yacu bakaca bavuga ngo nabadandaza nkuko umenga twadandaje mu isoko
canke ngo twaranguye ibintu hanze no twadandaje culture culture niba bidefinise uko ubu barafise bashaka bo biharura uti bajya abantu amajana ngahe leta irabazi iratuzi nyene none ntitusamani nimwe nakubwiye sadije nkungiye gukora kuri film sivyo aba haraje abo dufate ko abazungu baje ubu canke haraje abarundi nyene nk'ubu hariho court metrage turiko bambeseri turiko turakora twebwe nyene serie y'abarundi twebwe nyene turiko turikorera isi ndera ama episode ego y'ama episode serie sivyo nk'ubu abo turiko turakorana aba technicien aba assistant turabahemba mugabo mu kubahemba twebwe turabwira ati ndaguhemba TVA naye nza kuriha muri OBR iyo kukurahiriya yo TV oui urariha ntushobora guhemba umuntu we ni societe yawe irahemvye umuntu uwo muntu ategerezwa kuriha ikori impôt sur le revenu niko bimeze donc bashatse ubunyene OBR ubunyene yo biharura ikababarira pajo birahari birashoboka vuga uti samahera menshi bivanye na kwa kuntu abarundi tutarakunda ivy'iwacu kuko nico kintu cambe ko kugira ngo ibi bisata vyacu bikomere cyane bimere nko mu bihugu vya tuvuge rero biteye imbere cyane Amerika ubuhindi ubushinwa bisaba ko abarundi dukunda ivy'iwacu muzorabe ugiye muri magazin y'abahindi nga usanga hamota deja kantu k'igihindi usanga televiziyo ari karaba za sinema zabo waje hajya muri Homeworld na Tedemir ujya mushinwa ya ndirimbo 2007 afisa ka ekran hajya canke ari karaba muri telefone ari karaba ivy'iwabo vy'igishinwa ariko yumviriza imiziki wabo y'igishinwa ariko ugiye muri alimentation mu Rundi ngaha umuntu ze mu Rundi urigera wumva ikintu cy'ikirundi cyangwa n'ikirundi ifoto y'umukuru w'igihugu gusa niho umenye ute andi mu Burundi ibisigaye byose abari ibintu byo hanze donc abarundi tubanze dukunda ivy'iwacu kugira ngo na vishu nimba yaronse miliyoni 5 canke 10 aronka ijana nanje nimba umu artiste yaje ngo ndamukorere video clip akampa miliyoni 3 ampa 9-10 kuri iyo clip nyene nawe niyayigurisha niyitwara nawe nyene normal kubera zo yaronse ijana kuri ya compte acaza je wa 10 tu vois 10% hama dukore mais tant que bitaruko twe tugumari turonka make leta ni yaharure izosanga atari menshi muga leta yo bishiramo ingufu igashira hitegeko ridukingira ko apana ngo ridukingira ho tu halo authenticité cenda kunda kuvuga cyane hiye kintu camo butu yari yakoze na Burkina Faso AS bariko barakora Burkina Faso Mali na Niger bariko barakora bavuga bati ubu dutegezwa kugaruka ku vy'iwacu bagira bijya mu butu yagize nyene n'amazina bayahindura ufise izina ry'ibatisi mu gikizungu ati no uwo iryo zina ry'ikizungu rumwirabure barikuye uririmbe n'ururimi rwayo uririmba ururimi rwa umuziki wa Kongo curakomera gushika no munsi nabone hariya muri AS bagira babigire namye mbona bajya abantu batwara biriya bihugu bariko barabivuga mu manama yabo hamwe mu Burundi ho bico kintu pajo leta yotora amahera menshi cyane kubera mu Burundi ni igihugu kirimo abantu abahinga benshi bakomeye ni igihugu ca mbere nabonye kirimo n'abakinyi b'umupira ba basket bakomeye bafise ingabirano zikomeye mugabo babuze za nguvu zituma izo ngabirano zabo inguvu babuze nizihe inguvu buryo ushigikirwa mu buryo aya mashira hamwe raba basket je ndakunda kuvuga ngo politike muri ico gisata nta politike irashe mu gisata nk'iki ihari kugira ngo inaguke ico gisata kinaguke novuga nti imigambi iriho kandi n'ivyokogwa birahari n'umushikiranganje yatujejwe yarigeze kudutuma ko aheze nk'amezi 2-3 avuga ati ibintu bimeze gute turamubarira byinshi byaranditswe amanama maze kuba menshi cyane no kuvuga barabifise hajya mu mpapuro mu bushikiranganje kandi n'ababijejwe bariyo aba twita ngo aba directeur b'ama departement bariyo aba directeur ba culture afise team y'abantu ngira ni nk'abantu 8 bari nyuma yo bajejwe ko birakunda habuze novuga nti harabuze ishaka hakaca habura n'igihugu gushira imbere ico gisata kugira ngo igihugu gifata bije ya leta mvuze politique bavuze politique action ni bico ndavuga ije nyine kurasigura bije ya leta
urabona buri mwaka baravuga ati mu gisoda bije naya mu bushakashatsi bije naya mu ndero naya mu burimyi naya urigera wumva bavuga mu mico n'akaranga ngo urigera nta nari ariko square ni gisata hamwe rero byongera bwacu bufise novuga yindi departement nayo ikomeye departement y'ubushikiranganje irimwo ni yinjizwa y'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini Afrika bijya baje kutuvangira bijya baje kuvangira bishira mu bushikiranganje bigenderanira n'andi makungu niyo vyari kuja muri relation extérieure nza mbona EAC bayizanye muri culture none byaje kumira bihuriye sport culture d'abord usanga sport ikomeye sport kizuga kabiri be wikikomera bihuriye he kwanza twebwe ivyo turibwiranganje icambere giri imbere ni inyizo y'u Burundi n'andi mu karere k'ibiyaga binini East Community hakaca haza sport hakaca haza jeunesse hakaca haza culture ya nyuma mu bushikanganje bwayo be wi kubera iki baje kutuvangira batubwira icame ko departement zine ziri mu bushikanganje kandi rero urabe page bugico ikizotuma Burundi butera imbere sikindi urabona kujya tuvuze Jamaica muboneke tubona reggae tukabona culture Rastafari tukabona ivyo nico kintu kizotuma Burundi butera imbere art culture tuvuze Jamaica Usain Bolt Bob Marley Peter Tosh ivyo ubona aba sportif ukabona nakakanu kabo kandi kajya ni kawaida ubazi ko ari n'ibihugu kari legal basigaye bafite n'umuti bati ibihugu byinshi mu pharmacy barabakoresha ikibi ni ibiyayuramutwe bya binini bya mapoudre umuntu atazi vyari ivyo mugaya amababi abantu birimira ahubwo mu Burundi baratevye nibareke n'igihugu kibanyi ngaho hafi tuvuga ururi mushaka kumera kimwe nabo nyene bemeye kubishira mu bijanye n'amagara y'abantu kuko n'umuti kandi uvura ibintu byinshi basi mu masegonda 30 ijambo rimwe hoko kugira ngo kino gisata koko nimba wemeza ko kicinjiza gituma haba iterambere mu by'ubutunzi gifise cyo kimariye igihugu mu by'ubutunzi hoko kugira ngo bibe ku mugaragaro bimenyekane abantu ba ibintu bibiri gusa ni leta gushiramwo budget amafaranga akoreshwa mu gisata akaduzwa nukuvuga igisata kikaje imbere kuko nico gisata kizotuma Uburundi bumenyekana neza hanze sinzi ko mubizi mugabo ugiye hanze mu bihugu bitari vya East Africa abanyagihugu baba bayo 99% ubabwiye Burundi ntabwo bazi mugo babwiye Jamaica barayizi ubabwiye Kenya barayizi kubera tourisme ubabwiye u Rwanda bararuzi Rwanda go birababaje baruzi kubera genocide mugabo ntaco rurazi ariko bari kwaragerageza ko iyo image kandi bari ko barahindura barashize n'imitahe myinshi muri za Arsenal baragira ibintu birenze donc biriko birahinduka vyatangwa ari vya genocide bari ko bavuga ngo ca gihugu ngo gisige giteye imbere cyane kurusha ibindi muri East Africa urabibona kubera iki vision ya leta bakavuga ati image y'igihugu ni ikintu gikomeye cyane donc leta ihindure image y'igihugu biciye muri by'imikama kuko niyo ngabirano Burundi bufise dufise kandi ingenzi ni gisata cy'ingenzi waruka rukiri dynamique gifise ingufu rushobora gufasha kugira ngo kino gisata kitume isura ingenzi entreta ni gisata ikici wacu ca culture hamwe n'icingenzi ibi bisata bibiri leta ibishize imbere ivyo bindi birakenewe nivyo ubutunzi buboneka muri ico gisata nimba abarundi bashaka ko Burundi bumenyekana nk'ibindi bihugu neza igisata ciwacu nico cyo gushira imbere aho kuri ico budget iduzwe aba arico gisata kije imbere kibe priorité naho tugifise ingorane z'ibitoro n'iz'amatara n'iz'amazi havuye vya energy na transport igikurikira hazi ca culture uzocuraba ico ni cambere ica kabiri ni abarundi twebwe nyene no kuvuga nabo badutwara barimwo muga tubafate nk'abarundi b'abanyagihugu ukimere kuba umutwara uburu umuntu asanzwe nkatwe dukunda igihugu cacu dukunda ivyiwacu dukunde Uburundi muri make dukunda igihugu cacu dukunda ivyiwacu
mbonye indirimbo ya naka yasohotse iyo ndirimbo ndayumvirize ndayivuze kandi indirimbo zisohoka ziraryoshe cyane zifise n'amasanamu meza zifise imiziki iryoshe cyane hari n'indirimbo zifise amajambo meza na hari nke ubu mugize zifise amajambo meza atomoye ziriho tuzogutumira kubera dufite abagenzi bacu bakora ibiganiro by'imyidagaduro cyane by'umuziki mukore cyane kuri ico kintu uvuze ngo zirahari ariko ni nkeyi zifise amajambo kumbure meza nivyo bibiri ivyo bintu bibiri bibaye tugakunda ivyo wacu navuze kujya kw'abashinwa kw'abahindi kw'abatanzania kw'abatanzania kujya kw'abakongole bakunda ivy'iwabo hama rero n'igihugu gishiremwo muri rya budget ya leta igisata c'inkino n'imico kama kije imbere duhejeje ivy'ibitoro n'ivy'amabarabara kitugoye haca yakurikira igisata c'ingenzi hamwe n'imico ariko ingenzi n'imico n'inkino birashobora gutuma turonka amabarabara ndabizi mugabo uri kurabisigura vyo bagora biragoye urumva reka tubigumize uko muga tubitondeke basi mu buryo biriguma biri logique kuri bo urakoze cyane kandi twokira nta myaka 5 yohera Pajo utabonye ko abo bari ivyo hanze baza ngaha bakatwijyako aribo bosigara baturondera nuko ni terambere rusange iganiro cyo turaganira ku cyenye Ruganda rw'imico n'akaranga intererano y'ico gisata mu cy'imyidagaduro mu butunzi bw'igihugu Ruganda rero turaganira n'imyidagaduro mumvise Pasi Nzitonda ko avuze ati amafaranga leta ikoresha nigerageze itange uburyo bwisununuye uburyo buboneka ubujanye n'imico n'akaranga ko harimo byose cyo turavuga ariko kandi n'igisa cy'ingenzi usanga kirimo kandi ibyo kandi umonye uri kuraturega Pasi ayo kandi je yavuze cya kabiri ati hamaze kuboneka ico bisata cya mbere cy'imico n'akaranga ariko kandi harimo n'ingenzi abarundi bakunde ivyabo dukunde uburundi dukunde ivy'abahinga b'abarundi baba bahinguye niyo majambo kumbure Pacifique Nzitonda asozoreye ko cyo kugobwira ngo ibi byose by'iterambere aho bose batwijyako ntibosubira ko twijyako tuba tubaze gufata inzira n'umuvuduko Pacifique Nzitonda ndagushimiye cyane kubona witavye buno butumire bwacu ndashimiye cyane Pajo ahubwo iyi sujet tuzoyigaruke ko tuvuge kimwe gusa ko twavuze byinshi urabona nk'ubu twavuze tuti mbega abo bahinga binjiriza ikireta ico cyo nyine cyo marisa turiko turagisigura twavuze tuti mbega byo genda gute kugira abarundi mu masegonde make Pasi tu vois tuzofata umwanya ushaka kamwe ni twasubira ku wundi mwanya tuzobatumira kumbura ndashimye cyane Pajo twitabe nko kumabikoze twavugiganiro kiryoshye cyane nakoze cyane muri kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru mu kiganiro iterambere rusange zosubire ku munsi wa 4 ku masaha nka tutanguriye ariko kandi kino kiganiro kirasubirwamo ku munsi wa 6 mugire ibihe byiza